kubera babonye hari ibyo nashobora baravuye barakenera umwigisha yigisha dise scientifique baramubura bamwe rero bako babibwiye mu nyuma ati none na umuseminari symphony mwavuze ngo yaraciye kuja mu seminari niba nibaza kubidufasha ko yabitora baba baje kunkurayo nakivuza kuko naciye nsubirayo baca banje janene sakristi ngiye rero kuri pasika yakurikiye ngiye ndakuri nari narakibagiye kakandi usanze atakwishuye atanditse bakagumije kagumiyo n'ibirigisho turinda duheza rero sinasubire kukibuka ko nari nishuye imbere yamuze ega ngiye kujya murabona ku wa gatanu mweranda barakura ibitambara byose kuri watari n'ibiki ega nije nagiye kubikura sije nabikuye byakuye ababikira mugabo jewe nagenda kuraba ibintu ndavye kuri altari mbona kagapapuro kari mu kantu kameze ahantu bavuga ngo bashira rorike ungera niho rero akadungukije cyo nakabona niyo canagira mbona ubu nta kimenyetso cyane kuko nari namaze kubitora cyangwa mayo nako rero novuga ni kaciye kaba ikimenyetso atanyeretse ku gapapuro namweretse ngo yashize mu mutima wanjye yishurana umutekano Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kubyara ubuzima ndabara mukije amahoro y'Imana abana namwe mwese aho muherereye jewe ni mama Nyishu wa mukunzi wanyu ndi kumwe n'umukutsa kivi mugenzanje reka ndamwakire atwakirire umushitsi dufite uno munsi nanje ni Sandrine Hakizimana uyu munsi nk'uko bivuze mama Nyishu murabona ko turi kumwe n'umuntu adasanzwe mutabimenyereye rero twateye iteka ridasanzwe ryo kwakirwa mu kigo cy'iseminari nkuru yitiriwe umweranda Paul wa kabiri Igitega rero hano turi kumwe n'umusasedoti yateye iteka ryo kutwakira ngo tuganire kino kiyago none pati tubasabe mwidondore abanywanyi bacu. ego murakoze jewe ndi padiri Symphorien Uwimana abasanzwe ndi muri kino kigo seminari yitiriwe umweranda Yohani Paulo wa kabiri ndi umwarimu ndi umwigisha n'umurezi ariko nkaba mvuka muri diocese nkuru ya Bujumbura abase n'Ingagara maze rero igihe kitari gito nkorera cyane muri kino kigo n'ubu bakaba ariho bandungitse mvuye nonosora ibyigwa by'itsinda rya gatatu rya kaminuza mwabyumvise mutora agatebe twicare tuganire tubiyage twungurane none gapati jenge yanjye ari mudakuvuga amajambo menshi ubundi nahora mpfa kubaza ibibazo gutyo nyene mugabo uno musi murihangana uno musi nitwajije agahava kamfasha kugira ngo ntihagire na kimwe mpava nibagira yamfashije hari ikintu yavuze nari kuhava ndamubaza ngira mbere ndanagahereko ako nyene yatubwiye ngo avuka muri diocese ya Bujumbura hama hari ukuntu umengo hari ibintu abana b'Ibujumbura umengo si byabo muri twamugera rero jewe nshaka kumubaza nk'umwana w'umunyabujumbura byagenze gute nshaka kubaza ku byerekeranye n'umuhamagaro kubera yuko iyo tubona umuntu ari mu bintu by'Imana umuntu aribaza ati none ujya mu muntu yavyiyumviriye gute byamujemo gute ni ryari watanguye kwiyumvamo ukumva ko uwo muhamagaro ukweze na cane cane yuko nibaza ngo baragwiriye ngo ntavyonzi mugabo igihe cane ntimwari bwabe benshi muri diocese ya Bujumbura byakujemo gute byatanguye gute nico nshaka tuganire ego urakoze
rero bwa mbere honyine byongora kuvuga ngo ndabitangurira aha kuko hariho ibintu bimwe bimwe biza nk'ibimenyetso uwo muntu ntategere akaza kumva rero ageze mu mayira abiri akaza kumva yuko ategeza guhitamo ego nari nakunze nk'abandi mbere abaguruguru bose mu makartier imbere n'ubwami y'amagumbe yo muri 1991 na 1993 dukura rero nyine twiga hirya no hino je nigajya ku Nyamagere najya iruhande ya Centre Jeune Kamenge y'abayubaka mbona nuko rero tukigana n'abandi abahungu abakobwa nta kimwe numva ariko narakunda kuja mu misa tukaja mu misa ko mukuru wanje yarakorera tukazinduka mu misa ya 6h tukagenda buke mukuru wanje we yaje kubimbwira mu nyuma niwe yashaka kuja mu seminari ntabyo rero yigeze ambwira nanje ntabyo namubwiye ndakura ikintu rero mvugiye ayo magume nuko amagume aje twarasanzaye aba bana muri quartier bwabo bwo muri quartier burahera hanyuma rero umuntu atangura ubuzima bugoye bwo bw'ibi na biriya niho nagiye nsanga papa iyo yakorera ruguru yakorera mu ishuri ry'abamenyesha abana ndamusangayo turabana gatoyi mugabo ndagaruka i Bujumbura mu nyuma rero niho ngiye kumuraba muri vacances haba ordination ubugiye ati ngo mupatiri turagenda kurya nyine tubiraba cyubura ibyo bintu menga ni ibintu bikomeye bishasha zanumva mu mutima wanyu mbega nawe ibyo byokubako naho rero je nitabo nafatiwe ico gihe rero ndondera uca mbana seminari nsabe seminari ngende mugabo ndabigira nyene ntinya kubera yuko ndabona umenga abakobwa twakundana ntibafatika nahise nafatika kuba byari by'abatoto ngo twabyita abato rero ndahita rero ndasaba seminari barayimpa nca no kwiga kure i Muyinga petit seminaire niho nahereje muri iyo myaka rero byaguma binjamo rero nce nababwira akantu gatoyi kugira ngo byatubandanye n'ibindi nuko bimaze kuguko numva nkunda gusenga muko natangire tugasubira muri bya byo byo makartie n'ibishi igihe kimwe rero bahageze ko dutora ko tubandanye seminari nkuru cane ko mugenda mu nzira tujya muri kaminuza numva nafashwe tugenda nakora muri sacristia ndagenda ngira ngo nayo mfise akadoze ko kwemera gatoya ndagenda ndabata agapapuro ndandika ko ni mukama je nshaka kunyereka aho nkurikira ngira tablo nandika ko mariage cyane kwibera Imana cyo ndagashira aho baherereza imukanisa kuri altare ubwo ndakanyegeza ahantu ko nari umusakrista nari ndabizi ingene bimeze ndakanyegeza nyene bashira Yezu nyene mwipatena muri kanisa y'amaraso nyene batereka kandi Yezu azogishura ariko mwotangara naragiye kukaraba nsanga nta nyishuriko wowe witeze ko usanga yakwandikiye yego yashatse akamenyetso ati naha ntabari ntibyakunze hanyuma rero ico gihe umusenyeri w'ico gihe i Muyinga nyakwigira musenyeri Nderere niwe yarahari hageze ko tutora rero mu wa mbere we yaraza wabimubwira muri kumwe ndabishaka nini rero turatwigana turi 23 mu ishure abafana ari nimero ya nyuma kubera iryo zimu w'Imana abavuye bose ngo twamwandikiye ibi bintu beje ndajya mu dumwe hanyuma rero nakubitiye abandi nkabona nta kimenyetso ntidafashwe ariko ngiye turavugana ndamubwira nti je ndabyemeza bana rero numva ndatekanye mu mutima mvuyeyo hariho n'undi yari yanse mugashanyara ukasubira ubwo mwatemeye ngo acaja kuvyemera kandi twabaye abapadiri abo babiri gusa
muri abo 23 hari umwana w'abandi twajanye mu seminari baviramo hagati nitwe twabaye babiri tuvabaye bapanze muri iryo shuri mugabo inkuru umwana isubira inyuma muri ico kiringo nabitoye twaragira Yesu mbere muravyibuka nagiye nyene mu gisoda ndakigirira Muyinga kuko bamwe bose bagiraho amashuri yabo ndayikigirira Muyinga formation yose turayiheza gushika tuja no ku maposition abandi bo baravamo bagaca babaja mu maparuwasi yabo nko kuraje nawe umunyabujumbura diyoseze ntiyaje kunkurayo ncagumayo abo Muyinga rero nize kubera babonye hari ibyo nashobora baravuye barakenera umwigisha yigisha dise scientifique baramubura bamwe rero bako babibwiye mu nyuma ati none na umuseminari semfoni mwavuze ngo yaraciye kuja mu seminari niba nibaza kubidufasha ko yabitora baba baje kunkurayo nakifuza gukora naciye nsubirayo baca banje janene sakristi ngiye rero ku ipasika yakurikiye ngiye ndakuri nari narakibagiye kakandi usanze atakwishuye atanditse bakagumije kagumye ndidirisho turinda duheza rero sinasubire kukibuka ko nari nishuye imbere yamuze ega ngiye kujya murabona ku wa gatanu mberanda barakura ibitambara byose kuri watari n'ibiki ega nije nagiye kubikura sije nabikuye byakuye ababikira mugabo jewe nagenda kuraba ibintu ndavye kuri altari mbona kagapapuro kari mu kantu kameze ahantu bavuga ngo bashira rorike y'umweranda niho rero akadungukije co nakabona niyo ukabona canagira ngo n'ubu nta kimenyetso cyane kuko nari namaze kubitora camumayo nako rero novuga ni kaciye kaba ikimenyetso atanyeretse ku gapapuro namweretse ngo yashize mu mutima yishurana umutekano donc aho ni kwinjira uratanguye urwo rugendo rw'umuhamagaro hari igihe duhora tubona nk'ababikira surtout akarahira mugabo igihe runaka mwahura tije narasezeye nibwira nibaza nkavuga nti yegeye umuhamagaro ngira ngo kubw'ibishobisho canke iki ariko no mu buzima busanzwe hari igihe uja mu kindi kintu ukumva umenga uragishoboye nk'ubu jewe exemple hari umuntu yambajije kurya mwana ngo basinga umukurikize ni kurera umwana uri wenyine hari ukuntu navyibwira mugabo ubu ndabirimo hari izindi asipe nagenda abona zitama naho umwana ndamushaka kwihuta kuva mu bintu byose hari igihe ubijamo wabishikamo ugasanga uko wewe ishusho wabiha siko byari bimeze rero umuhamagaro uramutanguye ni iki wumva cagutumye gushika uyu munsi turiko turaganira ukiri mu muhamagaro burya rero ico kibazo ni ikibazo gihambaye kandi ciza kibereye mbere ngira ndabivuga ntabikura kuri jewe gusa ndabikura kuri byinshi nahuye navyo mbanze mvuge naragerageje kwiga ururimi rw'Ikiespanyol umwigisha yakiduha yari umukenyezi niwe yariko araturaba yakuriye muri Peru mugabo afise amaboko mu Butaliyano uko ico gihe biga mu Butaliyano badusaba kwiga indimi niwe rero kubera abamuca imbere n'ibike karaba abanyafurika abanyaziya abahehe aratubwiye kimwe ati burya mu bintu jewe bintangaza nuko ushobora guhura n'abantu beza ukurya nyene wiyumvira nyene umuntu abereye n'ibiki bigatuma wewe ugira uti none kuki nemeye ko nakatubakana tukagumana urya we ntivyogendetse ncampigiye ikintu kinini aca aratubwira ati burya ubuzima bwose n'indwano umuntu arwana agira ati ico nahisemo kibe cakintu kuko igihe nakijamwo umenga vyarampimbara nawe nonohera nanje mvuge nti ibyo umuntu acamo ni vyinshi muri bimwe naciyemo kandi bitambangamiye kwabaye kurwara mu mihogo ijwi riragenda
birabi ikibazo kinini kuri jewe ku buryo ubu ndabivuga ntwenga je narashwana na Yesu nkamubwira kuko bambwira ibintu ntakira nkumva birankomeretsa nkabagozo umpadiri ngo wako kajwi n'ibiki umva umenga ndababaye ndakomeretse mu mutima ndarwana na Yesu birakomera twabanye imyaka nk'iyi gushika no muri kimwe muri ibyo naratswe no kwiyaho ngo ibyo bizibaki ariko sindi ngakubivuga kuko niho navuye menyera Yesu mu nyuma n'ubu ndamwiyumviye ndasigwa ndasigwa kuko ni mwiza rwose umuntu yihanganira umuntu nk'uyu uri kuraza muri ibyo nuko mushwana harajya gusangira ariko rero natangazwa n'ukuntu nari ncika kandi niga muri kino kigo nkatangazwa n'ukuntu batanyiruka none ku kintu nyidogera ngo ntabyo mfise kandi munyirukana bona tinda rero ndatimbirayo ndagumayo aho hose ibyo umuntu yagenda arondera hirya no hino canke yibaza ntibifate ndatinda rero nguma muri iyo nzira kandi ndashikaho natigwa si uko naciye ndonka amahoro naho nyene vyaravuruganye hamwe nyene imyenge y'inzu imenwa na nyeneyo biravurugana ubwo ibyo byose navuye ntegera ko byari ibintu bituma umuntu akomera burya rero ibintu umuntu aciyemo ntabibonemo ikintu gikomeye ntibimukuza byagiyeho birakura muri jewe ndabaye nk'akarorero nkiba bakinyatira nagiye kuba mw'iseminari ntoya mu Kanyosha naja mu bintu bya animation de vocation ati reba ibintu je nzobamarira iki aba bantu ntaranavyumvise n'urwana na Yesu mugabo bakanye ngo nje kurondera abantu ndarondezi batashobotse ariko byarakunze ndabibayemo imyaka 2 baranansabye ndagira tema yangi muri stage ndabigira hari abo byafashije n'ibiki kandi hariho n'umubikira duheruka guhura yambwiye ati jewe ndakwibuka uri muri animation de voix uri mu bafashije ndumvigwa natana twahuriye i Roma ego none ntihabura ikintu kiza gutyo ndakibuza ko umuntu namaze kwiga akicara akiyumvira akabona bimwe bimwe akabona insiguro akabona iyo bija uratiruka ukavuga ati bwa bundi sibereho gusa kandi ikintu naho nahisemo je n'umubera nahisemo hari ubundi ashima ko ndakigira kuko afise umugambi ashikako aho rero nacenga mukambura hari uko ari ushaka Yesu atanyase ngo twamiganye rwose ntabwo yayihanganiye ego nabanyani yemeye ko ndabiza ngo uyu mwaka mbizi imyaka 16 mayipad bomba ndiko ndagenda rero navuye nsanga hariho byinshi nandungutse n'ubu bikiriko niho rero ubona mu ngiriyo kandi nibaze ko none mu byo mujejwe harimo kurera abasaseridoti none ubwo butumwa buraborohera ko umutima w'umuntu ari munini ni munini kandi biragora kumenya ibiwubamo dufatiye no kuri ako karoro ko namwebwe nyene mwabandanya ariko muriko muragirana intambara na Yesu ubwo muvuga ati none mwebwe ubu muri mubarera abasaseridoti ubwo butumwa none ubwo butumwa ni bworoshe ndabivuge ndabihereye aho jewe nanje nari umuregwa nabibayemo ata muntu n'umwe ariko arabimfasha nkabibamo nk'indwano yego baraduhabo abadufasha ubita amapere spirituelle muri rero kivuga mu Kirundi n'abadufasha umutima mugabo umutima buzo kwimana nira umutima wora mungukira ukamubwira akagufasha byashoboye ariko hari ibintu nawe nari bivuga ntibampumuriza cyane yego hariho nibuka yabwiye ati we ntihagire ikibazo ugira ati amamikoro yarabatubuhibu n'ibwicu uvugira muri mikoro bazovyo bo nkiyakira ndabyakira uko none ko niyo umuhamagara atari je nizanye ubazobikora ariko narumvise kandi n'abandi bavuze bati niyamara gucika agahereza muka ya misa tajya amaraso mukamazo mufasha n'ibyo byose
nabimenye mu nyuma ego none rero ntibyoroshe ndiko ndaraba iyo naciye nanje nca numva mpamagariwe kwitwararika abo bandi kuko ibyo naciyemo byomfasha cyane kubafasha ariko simfasha bose abo ushobora gufasha bampaye bampisemo ndabafasha ariko kandi ndabafashiriza no mu byigwa kuko ndababwiye ibintu byinshi je n'ibyigwa ndabaha kandi bagarutse bakanshimira cyane numva ko hari icyo byakoze ego nk'ubu hari nka benshi bigishije bagaruka duhuye bakagira ati basubiye mu seminari kugira ngo abantu baraho barahiriwe cyane ati kubera iki turi kuri baratubwiye ibintu hari n'uwanyandikiye namisha umwaka umwe mu wa mbere yatiwe arambwira ati bya Yesu byinshi nzi niwe wabimbwiye ati noneho ukuri cyangwa mva ndarengurutse ego ntibyoroshe ariko kandi biroroshe ubiha umukama ubiragiza umukama akaheza akagufasha ego ikindi kintu kubaza wabona kitwishuye watubwiye kugira ibanga urinezererewe uryoherewe n'ibimenyamenye urumva ukuri kurabivuga kandi n'iyo myaka umazemo si mike none hari urwaruka rwo wifuza rwo bagumva rukwegwa n'uwo muhamagaro n'ubwo buzima bwo kuza kwihebera Imana bakaba abapatiri wowe bahanura iki wobabwira iki ubwa mbere honyine si umugambi w'umuntu ego mbe n'umuntu avyiyumvamo ariko bivuye kure si kure bose kujya tuba uko n'abarundi turavuga ngo kure ni mu nda atashikayo canke ibimurirayo atari mu bihagarike nubwo biva ku Mana ishaka guha umuco abantu ica ku bantu rero bazogifasha kugira ngo uwo muco ushike kure uwo bayumva rero ako kantu ntatinye gomereye ubuzima si coroshe n'intambara ariko ntatinye uyo nyene yitorera azomufasha twama tuvuga nk'umuzeye mu gisabisho canke mu masezerano tuvuga iyo tugira twakirwe tuvuga duti Imana izofasha nimwagenda muzovyumva ibyo musenyera ati none ibi nibi ati Imana izofasha si formule gusa ikintu cyo kwemera eka cyane ukuri yitamfasha bana batumutse cyane cyamaze gukora n'ibintu bitari bike byari kuba byaranguye ariko umuhanda mbona karabati n'ukuri je tumanye mero ndi uko wayenze ngere twashwana namushwane ubu rero namumenye nagize ibyigwa nyine nkamuto abati ubwo narubaruka ariko n'ukuri ntibotinya hanyuma umuntu amara umwanya atohoza cyo twita discernment cyo bituma hariho imyaka 8 n'itatu yo kwiga iyo muri filozofiya n'ine yo muri teologiya n'umwe wa stage wo kwimenyereza umuntu akatoza ariko n'inyuma yaho ntibiba biheze urabandanya utohoza cyane cyane ukora ibyo bintu bagushinze ubikora biragufasha no kwibagira ko ibyo bindi bihugu ukabona nyine uri kurateza imbere ni nka kurya nuvuga ni abubatse mutaza muraganira nyine ngo musubire kwibuka yacu bitera inkuru kuryoherwe uragenda mukabihirwa ego nico gituma rero ibintu byose umuntu yagize ati mbise mwiki nagerageza kubikora nyine kurya biraheza bikaza ego none imbere yuko Deka Sandrine nawe akagira icyo abajije twatanguye ku kantu ngo umwana w'ubujumbura ntitubamenyereye muri ayo magambo bon umva sinzi ko ubu ariko bimeze ariko mwebwe nk'umusaserdoti nk'umunyabujumbura ubona kuba ari umunyabujumbura hari icyo kibuza kugira ngo umuntu ashobore ubwo buzima bw'isaserdoti oya ntacyo kibuza ego mbe birashika umuntu ibyo yagiye aracamo bigafasha kugira ngo atumere mugabo nibuka n'utwebwe gusa nibutse ababwire ntabwo twebwe atarabibavuga urumva muri ubwo buguruguru twagira
ndavyibuka twaragenda hariya mw'iyarara ryo ku Buterere tugatora, urabona niho bari bagikizana ya matelefone yo mu nzu aya mafigisi, hari ubusinga burya businga abubugira ntaribyo kubera banza amatanshi gusa, ubusinga burya zazanamwo bwari buto buto, ubutonoye rero bwari cuivre, donc cuivre twavyumvise ko mwagumye mu muhamagaro iyo myaka yose, kandi muri abanyabujumbura ngira ko mvuga nti kuba umunyabujumbura kugira ngo abivuze ntibibuze umuntu kuza mu muhamagaro, kubera yuko hari n'abundi twari tuzi ko batazamara imyaka ibiri mugabo bakirimo, bivuga ngo rero kuba umunyabujumbura ntawe bibuza kuba mu muhamagaro kandi akawushobora. None Gasante wamwakira nawe ukagira icyo mubajije? Ubwa mbere n'ukuri n'ukumenyesha Patiri ko ibyo tuganiriye cyane cyane ku muhamagaro wiwe natwe bidukujije, mbere yatubwiye ati kandi twaba bakambwira ngo nafashwe na bike, natwe utuye kuri liste y'abandi bantu bafashijwe cyane kubera kuba mu Rwanda ku munsi ku munsi mugapaha ukavuga ati finalima byari ibinyene nawe naciye muri ibi abantu bakavuga ntacyo ushoboye, ahanini mukabona ashaka kunkomeza mbere uno munsi muri zose susezo tasanzwe arera abandi basasedote ibisigura mu mukama yaramwizera abona ko ibyo bintu bishobora. Rero muri kino kigo twumvise ko Patiri ari umurezi w'abasaserdoti, ikigo cyiza cyane twagira kujya kuhatembera turahabona, kumbure aranasiguye ibitari bike mugabo hari abakunzi bacu bashaka kubibaza ati mbega iki kigo kwiki cyitiriwe umwiranda Yohani Paulo wa kabiri, ati mushobora kuduha umuco? Ego kino kigo citiriwe umwiranda Yohani Paulo wa kabiri yari umupapa mu 1990 yagendeye Uburundi, hama rero bararondera ahantu yoherereza inkuka ya misa baca bagwa kuri kino kibanza ni hari epfo twamye be n'ahandi nyene hafatanye hari abari bahereza inkuka ya misa. Iyi seminari rero batoye ko yokubakwa ngaha ko ntiyari muri ico kibanza, baciye batora ahandi hantu barabona ko ariho hagutse, aho bose baciye bahagura bavuye rero baca bayitirira uyo papa bwa mbere Yohani Paulo wa kabiri yari akiriho, hanyuma rero yitavye Imana akaja mu mugwi w'aberanda, turaheza turakaduza umweranda Yohani Paulo wa kabiri. Yego kuba turi kumwe n'umurezi, hariho ibibazo bimwe byo kwemera usanga umuntu afise twumva umenga twumvira muri duhaye k'umuco. Ikibazo rero nashaka kubaza Pati gifatanye n'ibi by'Imana yacu ya kera mu Burundi, savuga n'ahantu bavuga ko hari ibibanza abarundi bambarizamwo Imana bakabandwa bagaca kuri kiranga ngo kiranga yakoroke n'amita kungara kandi muri Mwaro, ibintu nk'ivyo rero akaba ariho bamwe bavuga bati byiza two kwambaza iyo Mana yacu, ivyo bya Yesu Kristo byaje ni imico y'abazungu yatushwaye mbere bikaza kudukura ku karanga kacu. Rero mwebwe mufatiye kwemera kwanyu n'ubushakashatsi mumaze igihe muriko murakora, mwobitubwira ku Pati? Yego ico ni ikibazo ciza cane kandi ikibazo gikenewe kwibarizwako byinshi. Muri ino minsi naje ndavyumva abatari bake hirya no hino barabivuga yuko twogaruka ku Mana yacu, izo mana zavuye hariya zazanywe n'abazungu n'ibiki, ariko burya mu byiza bibereye ko umuntu ahera mu kwibaza niba ibyo tubona nyine byadushikiye, ni ukuvuga ibyo twita ekleziya, abo bapatiri, abasenyeri, abo babikira, abafurera, izo seminari, reka ntibikirije gukora iki, bizanywe n'iki, bigambirije yuko iyo umuntu abonye yatewe aribaza ibibazo, mbega uyu muntu avuye he, agenzwa n'amaki, arondera iki. Ibyo rero aho ngeza novuga nti twoca dusimira nuko ekleziya n'umubiri wa Kristo, uwo Yesu rero mwumva bavuga, uyo nawe si umuntu asanzwe, muri iyo kiranga, kuko ibya kiranga nashoboye kumenya bimwe bimwe, nuko yari umuntu namba yabayeho mu 1800 ndazi neza, mugabo akaba yarishwe ngo n'ihembe ry'imbogo canke ihembe ry'impongo,
bagiye guhiga hama rero ingene vyagenze ntimubimbaze ubu kugira ngo twobirondera neza muga n'ibintu abantu bavuga bafatire ku bintu kugira imico n'imigenzo ikomere. Uyu rero Yezu bavuga, uyu Yezu yaje azananye n'ibyo bintu mbere niwe ngira byavuyeko niko twovuga, si umuntu asanzwe, si umuntu nka ba bandi umuntu ashobora kwiyumvira, oya n'umuntu mana. Ako kantu umuntu agafatiye ko acitegera abamubonye abo babanye babona ari umuntu gusa ngo muri we barahava babonamo Imana kuko yarabiberetse mu kubaho ntibabanye nk'uko abantu babana n'ababanyi n'ibicyoya. Hari abo yahamagaye bamwegere babane, arabibariza neza, amaze igihe ayigisha aca hirya no hino arababaza ati mwumva abantu bavuga ndinde, baramwishyurira inyishu zose bashatse, abati mweho ko turi kumwe niko nobivuga, mweho tugendana, mweho umenga ngo nta kintu mubona gishasha. Petero niwe yamwishuye, nkoresheje inkuru nziza ya Matayo, niwe yamwishuye ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Muri Israeli nta muntu n'umwe ashobora kumva ko Imana ifise umwana. Egome iyo titre fils de Dieu zari ziriho zigahabwa n'abantu, muga ko umuntu yubaha ukavuga ngo ni jewe. Hama rero Yesu yaciye avuga ati burya abasumubirije amaraso abikubwiye abiguhishuriye. Ni ukuvuga si ibyo abantu bahanahana kuko abantu tugenda mu maraso n'ibiki n'ibiki, eka nta na kimwe ati bivuye kwa data ari mu ijuru, kandi urahiriwe kuko ibyo bintu biguciye. Yani we yahava navuga ati nzoshinga kuri wewe Eklezia kandi n'ingabo za Shitani ntaco zizogenda naho biri mu kigabane ca 16 c'inkuru nziza ya Matayo. None rero ico kintu kimaze kuza twebwe byadushikiriye, turiko turibaza turaronka inyishu kuko Yezu ntiyaje ngo aje gutembera ngo aje guhindagura ibintu amarira abantu ibintu byabo, yaje kuduha umuco, aje kuduha ubuzima nyabuzima kuko ni wewe yaravuga ati jewe ndi ubuzima, ndi umukate ubuzima avuye mu ijuru kugira abantu bawufunguye baronke ubuzima muri bo. Nta muntu n'umwe yari ibyo byakirangirira naho abantu boraba abantu bagute bagaterekera sibwo buzima, ahubwo ibyo guterekera birimo n'ubwoba nuko abantu batabizi ko nakoze ibintu kuri ibyo by'imizimu ndasanga ibintu abo nihanga abantu batamaramara. Ego kubizi agakoresha ubwenge kwiyumvira iyo byo bishikira nabishikiye twategurira n'ikiganiro kindi nabyo nobibereka aho ngeza uko si byose nzi kandi none ntawe umenya byose. Ego none rero ico gituma dutandukanya rero iyo Mana tubona muri we Yezu, kuko uyo Yezu yaboneka nk'Imana, umwana wa data, akaba ari umwe muri iyo Mana twavuye tumenya mutatubwirana uko hari Imana se hakaba nawe, waba mu Mana se nawe se akaba muri we, kandi bikabonera mu bikorwa akora byo gukiza, hamwe na mutima mweranda akaba ari Imana mutatubwirana. Uvuga ne Imana y'abarundi ivuze gusama Imana y'abarundi ntibihagije ntibikwiye kuko nitunamenya ko ari data Mwana na mutima kana, nitunamenya n'ibyo byo gukira Yezu azana ubuzima kana. Ni ukuvuga rero yuko turakeneye kumva iyo Mana Yezu aturumvisha twereka kugira dukerebuke, maze umwe wese ahitemo wakurikira iyo Mana by'ibyumviro by'abantu cyangwa kurikira iyo Mana y'ubuzima uko bifatanye n'ubuzima. Murakoze cyane kumbure nk'uko mubivuze tuzobigarukako, turumva ko ari ikigo gihambaye kandi cimbitse, kumbure vyotanga umuco kurusha n'abariko baradukurikirana kandi na twebwe nyene tukumva ukwemera kwacu koko aho gushimikiye nk'uko mubivuze ko iyo Mana itanga ubuzima canke ko iyo Mana ifise igarukira. Ego turi mu mwaka wa yubile muri Eklezia yacu, hariho n'igisisho tumaze imisi tuvuga mu kanyanda ya misa tugashima Imana ku basaseredoti tumaze kugabana. Ikigo n'ikigo kiramura abasaseredoti, nagira ndababaze pati mugereranyije naho bitaba bitigiri muba mufise biri ngaho, mugereranyije kino kigo coba kimaze kuramura abasaseredoti bangana iki? Kino kigo kimaze kuramura abasaseredoti batari bake, bararenga 1000. Igihe twagira yubile muri 2018, yubile y'imyaka 25 y'iseminari imaze, baravuga yuko baba 1200 y'ababize ngace n'abari hanze. Ni ukuvuga uwaciye ngaha wese naho tuba yarahereje aha
ariko akiga ngaha ku myaka agaca bandaniza hanze twaramuharura ko yarashitse akamupadiri bararaba rero ico gihe bisigura ko muri uyu mwaka wa 2025 muri yubile baramaze kuba benshi kuko buri mwaka harasohoka 40 n'abangahe cyane 30 igihe cyacu yari twari 36 n'amatatu mugabo inyuma ukebuke abandi bagenda baraza baragwiriye ubu rero nufata ko baba 1,400 abamaze guca ngaha kuko ndabye cyo bita matricule bari 1,400 ararenga ko sinzi igitigiri neza ariko kuri abo rero birumvikana ko twuba tumaze kwababa 1,300 na bitera bija mu gihumbi ko ni bake baca ngaha badashika ni bake cyane benshi barashika reka tuvuge cyane Imana ibanda ikomeza kino kigo kugira ngo tube twamaze duti benshi kandi beranda badukomereza ukwemera bakadukomereza imitima bakadukomereza ekleziya none kapati mwatwemereye ikindi kiganiro jewe no kumbase nk'usaba hari umwanya utadukundiye n'izindi mvo nyinshi ariko hari akantu Sandrine yabajije ngo Imana y'abarundi jewe kajya niko nashaka tugaruke ko gatoyi hama muzotwagurire reka vy'ukuri hariho Imana y'abarundi bonyene hama ngibwa ko mvuga nti hari ibintu by'imico n'imigenzo y'abarundi jewe ku giti canje ntemera kandi atari kubera akanyamuco oya ahubwo ari ukubera identite y'umukirisu indangamuntu y'umukirisu avuga mbega muri iyi mico y'abarundi muri iyi migigwa y'abarundi ibi bintu bimwe bavuga ku bantu baguterekera ibintu by'imizimu ibintu by'iki mwogenda mutubwira akantu gatoya gusa mukatwemera ko muzotwagurira ico kintu kugira ngo umukristo wese ahari aronke umuco egome iki nobwa nico nasohokeye ibyo nize kandi hari ndameze itsinda rya gatatu rya kaminuza ya Eklezia kandi nabyo nakoze muri ibyo by'itsinda ico twita le mystère de la Trinité ico nemeye nivyo ndangire ndabahonje gatoye nuko kuvuga Imana y'abarundi ni ikintu kigarukira hafi novuga ni limito kigarukira hafi rero gituma tutumva ibindi bintu burya abarundi experience novuga ni bari bafise yagarukira kuri abo barundi nyene abandi bantu barwana hirya no hino ngo ntibibaze ku isi bandanye ifise ibiyaga n'amabahari n'ibiki gushika mu Bushinwa za Amerika ibyo ntabyo twari tuzi oya ntitwenda rero bavuze Imana y'abarundi yagarukiraho bibaza ko ari aho ikintu cyo gutangaza nuko n'abanyarwanda bavuga Imana y'u Rwanda mbere bakavuga ngo Imana iri mu Burundi gataha i Rwanda ntibyari babyiga yaratembeye ikazirikwa ikarahani ariko n'abantu bavuga ati iri mu Rwanda gataha i Burundi ibyo rero byerekana yuko turafise ico dusanga kuri ico c'Imana kandi no n'ijambo dukoresha n'Imana hanyuma abaha nabo barafise Imana turabisangiye n'abashi eka n'abandi nuko ntabitorokanije itsinda rya kabiri nagize rya kaminuza yitwa master nagize ku mico y'abarundi ni uravye ubupfu n'ibikurikira kuvuga iby'imizimu navuye ntora rero yuko ari ibintu birebire bijanye n'iyi twita ngo lere bantu akarere k'ababantu twebwe dusanzwe turimo ko n'indimi zacu ni ikibantu nahavuye nsanga rero henshi baravuga ibyo by'imizimu ushaka Imana ubwo bayitirira bivuye mu rurimi rwabo hariho abo bahita ngo mulungu vidi mukuru n'ahandi ngo nzambe n'ibintu byinshi na Mungu murazi ko Mungu hari karanaje mu kirundi ngo mu ngo barakiyamiza tukaruka ku Mana ibyo ndende n'ibyo kumenya none rero kuri ibyo ntibigeze buguruka ngo bategere ko Imana ego bavuga ngo yaremye byose ibicubari n'ibyo batari bazi aho rero umuntu abimenyeye kuvuga Imana y'abarundi n'ikintu kidafise isiguro uko nicumvikana kuko Imana twamenye muri Yezu Imana umuvyeyi wa bose
mbere nababwira akantu karatangaje aho twebwe kugira ngo umenye iyo mana neza ni uko uyumviriza umviriza ibyo yavuze hamwe biri muri iyo bibiliya mugabo baja kubyumviriza kubiraba hari igihe babifatisha inzira bidafata abo rero nibo babikaye barahushisha abantu ariko wumvirije ubwa mbere kuko na Israeli yahamagarirwa kumvira ati shema Israeli écoute Israeli umviriza ubwa mbere imana yivuge umwumvirize umenye ibyo ari byo twavuye tumenya rero ibintu bitari bike harimo akantu imana ntawe yanditse ngo yaremye abantu ati yaremye abarundi egome mugabo nta bibizo kugira ngo yaremye abantu ivuga ngo yaremye umuntu aho bandi yaremye ibikoko bimwe no kugowe n'ibiki ibiti k'umuntu umuntu tureba umuntu uyo muntu rero iramuhezagira imuha kurondoka yuzura isi twese twamuka mu muntu umwe ugiye kuraba mu gitabo cy'amamuko karibonekeza uba mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane c'icumi n'indwi uzoshaka azoraba ku karo ka 26 kubandanya aho urasubiramo agira ati burya imana niyo yaremye abo bantu bose n'ibiki ati uko twavuye mu muntu umwe turasanzara ku isi kugira ngo bandi barondera imana bayironke nuko rero umva abarundi bararondeye baragwa ku mana ubwegaruke kuri ntibamenya ko ingeri imeze kuko ntibayumvirije nta jambo ryayo ryari bwaboneke none rero ico ni ikintu cyo kubona maze abantu bagaheza bagategera rero yuko imana muri Yezu tubona yugurukiye bose kandi bose yabaremye ngo bazoba abana bayo nta namwe ubundi uzumva biyitanga turabana b'imana kereka undi mwami tora murazoze mu binyuze rero ko nta mugambi imana twe tuzi turayivuga gusa mugabo tuyambaze tuyivuga bimeze gute bimerika none rero iyo ryari inkonjo nitwabijamo tweza tubijamo nyene tubibone kuko n'ibintu bitanga ubuzima Yesu nyene umwana wa data ari muri data na data akaba muri we niwe atubwira yuko ubuzima abantu baronka bateza kuronka kuva muri Yesu kubera icyo asana na data aho kandi akababwire neza kuko karambimaye cyane asenga avuga ngo ni mu kigabane c'icumi n'indwi mu nkuru nziza ya Yohana asenga avuga ati dawe umutima urageze ninahaza umwana wawe mwana nawe aza kuninahaza mbere aheza atanga ubuzima kubo wamuhaye aca avuga ati ubwo buzima rero ni iki ni uko bakumenya wewe mana imbere ugende niwo watubereza ibwo buzima rero yatuzaniye nico gituma kumenya imana bijyana kuronka ubuzima nayo abantu bavuga ngo barazi imana ata buzima burimo ngo n'uruhendo rw'abantu yego turashobora kwinjira aho cyane tukine ni henshi n'ukuri ariko muri Yezu niho tubonera imana y'ukuri niho tumenyera ubuzima na niho tumenyera igituma turiho murumva yuko inyigisho zikihari kandi turashimye cyane turagushimiye ku mwanya wawe kuduhaye umuhango wo kuzinjira muri ico kintu urumva hari abantu bagendera mu bujiji abantu bakicwa no kutamenya no kurikiranga ntaho uwo muringanya na Yezu Kristo oya ntibikonda rero turagushimiye turanagushimiye ko bahumije ba burindire banze oya ivyo rero nivyo ntakumva aho umuntu agejeje uramushimiye kandi tugushimiye turazi ko bibi ndagushimiye jewe by'umwihariko kugera kugenda kiyumvira ako kantu ndashimiye nabo abatipe bose twaguma twibwira ati aba batipe n'abafurapezi aba bagiye ubwabo nzocomoka umva kwati nkuko mwabivuze bajya batipe nyene benshi binjiye kivunga n'abanyamujumbura hari mu gihe ca crise rero umuntu yariyumvira ati aba bantu bategeza ko bakwefye ibiki baronse aho baba barihishira ejo bazocomoka rero turabashimiye kuko Sandrine yavuze ati ibanga ni nk'irindi kuba mwarakumije ibanga biduha natwe kugumya iryo turimo kuko nta banga na rimwe ryoroha nicyo gituma turabashimiye ko mutapfonyotse kuko twari tubyibaza ariko mwagumije ibanga kuko hari abo bifasha hari abo bitera intege erega uretse ko n'ushobora kwitegereza ati none urya mwana si umunyabujumbu none burya buzima yarabushoboye kuko patiri imyamagaro ni ikindi kintu ntuvuga ngo jewe ngongeye gukorera Bujumbura ko ariho mvuka ariho menyereye barakurika imuyinga barakurika kubera ko umuhamagaro iyo ukujanye n'iyuja
uretse ko hari umuntu ashobora kugumamo juste kukwitegereza akavuga ati yo aterega na Patrice aracyari n'agacisha rero n'imyibaze ngo ni ibitabo turabashimiye cyane none gasanje abanywanyi bacu abaturavye n'umunsi rya mbere tubasaba tubasabe bafite kuri sabone kugira ngo bazuze barabana n'ibindi biganiro byo bidakurikira mu twara n'ibindi batwemereye ego banabisangize n'abandi ego abyumvise abasabye kuri sabone nanjye nje gusaba akantu kameze gutya ni like na comment mukomante mutubwire murashobora kudashikira Patrice mukavuga ati kajya kantu yavuze kumengo ukaba nawe ujanye amatsiko cyangwa ufise ibibazo hama action iri ngaha ku bwanyu tuzahita tumushikire adufashe murakoze cyane kuduha umwanya wo kutwumviriza mwarahezagiwe shalom shalom